Yora bakunzi ba Gifresh Media TV mwaramutse neza tumeze neza cyane nuko no munsi uri hejuru twavyuse dufise umunezero mwinshi cyane kabisa aho neza ubwami bwa Gifresh Production bungutse ikintu kidasanzwe komeye cyane aho ubona 5K yamaze kudushwaramwe aho ubona umunezero ari mwinshi umusaza Bendo bavuga ati ibintu kabisa nabiharaniye imyaka n'imyaniko aho ubona neza yuko abana yareze mu mwuga aribo batanguye kwironka ndavuga nti aramwe no minsi industry entertainment ya movie hareze ama 5K bagize duke tubona nguyo Shaggy arayitahukanye yani 5K ndiko ndavuga bigize duke tubona na Joaquin Smith navuga ati jewe nanye sinatanzwe nk'umukozi mwiza 5K ngiyo irakorotse nibyo natebaganye n'ubuyita sokuru Abel Nduwayo ariwe Mimi Hey nawe ati nanje sinatanzwe 5K ngiyo yaguye ubona neza yuko ari umunezero mwinshi udasanzwe mwino minsi kuba kinyi ba cinema canke ku bakozi ba cinema ndundi urabona neza yuko ibintu bimeze neza cyane mwabantu mwe musaza Abel Nduwayo nawe hari ku munsi wejo munsi wa kabiri ariko munsi wa kabiri kabisa isaha hafi 4 zijyo kunyene 5K irakorotse ko kabisa ubona ari umunezero mwinshi udasanzwe musaza Abel Nduwayo akavuga ati jewe n'ukuri ndashimiye abantu twafashanije n'ukuri muri uru rugendo aho ubona neza yuko ashimira abakinyi arashimira aba director abacameraman David no kubaso bafashwe kugira uruhara mu kino kintu abantu mubujya gushika kuri 5K ntabwo kiba ari kigo cyoroshe mwamubizi cyane nkuno musaza bari n'umuntu anama support kana akakunda kuronka y'aba diaspora ariko urabona neza yuko bivuye mu nguvu ziwe bivuye mu nkomezi ziwe afatijewe n'ukuri ndashima Imana cyane kubona uno munsi uri hejuru nashoboye kubona rose 5K abantu mwe ifite amateka akomeye cyane kubera ko umukinyi w'amareresi ngaha i Burundi gukwiza ibihumbi 100 by'amaviews na ya connection yacu na kwa kuntu dukora muri moye ibigoye cyane ari ibintu bikomeye cyane kabisa kandi ziba ari nkomezi z'Imana kubera ko niba byoroshe mwabantu mwe murabizi neza cyane abakoresha zino mbuga ngurukana bumenyi cyane nka YouTube kugira ngo ushobore gukwiza ibihumbi 100 by'abagukurikirana canke ibihumbi 100 by'abasabone canke ibihumbi 100 by'abasubscribers niba byoroshe dushishikara gushimira abantu mwese mwagize subscribe eka ntibirangiriye ngaha mwongere mushishikare mutera intege umusaza Abel Nduwayo ariwe CEO wa Gifresh Production kaba na CEO wa Gifresh Media TV nuko Abel Nduwayo abona ko yatutswe kubera bino bikorwa aratukwarambika ibara abantu benshi bagerageje kumvuga amajambo menshi bino rusaza gwitemwa bino bintu by'ubusanisane epfo na ruguru ariko baravuga ati jewe ihangiro mfise nije ndarizi mwavuga mwareka ariko icyo nshaka gukora nije ndakizi n'umusaza yaraniye cyane cinema ndundi yaragwanye muri ka igoye yaragwanye bikomeye cyane arwanira cinema ndundi ubona neza yuko yabaye imishamirano myinshi mu kazi kiwe aravuga ati jewe ariko nubwo biruku nubwo ndiko ndakina filme mwika igoye cyane nubwo ndiko ndakora kuno kuntu kutameze neza ngirizo kubandanya kubera ko iyo ndiko ndagenda hazi n'indoto mfise ndazizi uko zingana none muri za ndoto mfise zimwe muri izo ziratanguye gushika ndatanguye kuba iz'ukuri nuko umusaza iyo uri kuraganira nawe uruba wumva yuko bafite ibitekerezo binini cyane aho ubona neza yuko avuga ati jewe cinema y'u Burundi canke cinema mpuzamakungu sinzopfa ndayihevye ndabona neza yuko
na YouTube itanguye kumurabira kavuga ati umusaza nawe acakire ko ngaha kabisa. Ubona neza yuko ibintu biba bimeze neza cyane bakunze Gifasi Media TV. Musaza ni mu mutimwo ayo mashurwe yiwe, umutimwo w'amashurwe yiwe. Ubona neza yuko kabisa ariko avyitwaramo neza muri industry ya movie canke cinema canke ya mareresi ndundi. Ubona neza yuko umusaza yitanga atiziganya kugira ngo ashishikare duza abandi. Aho ubona neza yuko abo yadugije barose amasanke kare ariko baca umugani mu Kirundi ngo umwana umuvyeyi mwiza nuwo vyara karera agakuza. Bakunzi ba Gifasi Media TV, umunezero mwinshi rero ku muvyeyi iyo ko nawe yateye iyindi ntambwe idasanzwe kabisa. Aho ubona neza yuko ibintu bimeze neza cyane. Bakunzi ba Gifasi Media TV turabakunda cyane, murabizi ko mumfashe dukeze uno musaza Abel Nduwayo kabisa ku ntambwe nziza yateye kabisa. Mwa bino bikorwa byacu bitaba byoroshe mw'abantu mubona ino sanke irimwo imitahe woye guharurira kabisa. Si bwana woye guharurira irimwo agafuka kwiriye. Ubona neza yuko guhera kuri filme ya mbere iri kwino channel gushika kuyiriko uno munsi nta nimwe yigize aronka support yayo cyangwa ati musaza ndaguterereye no filme yikora kunuku ntayo kabisa. Ayo kweri zose zikora mu nkomezi cyangwa mu nguvu ziwiwe, mu nkomezi ziwiwe kabisa. Aho ubona neza yuko umusaza yarakoze rero akwiriye tuzi cyangwa amazi mukande kabisa ku mufuko. Aho ubona neza yuko umusaza n'ukuri arishimye, ibintu bimeze neza cyane. Amavu yuko ariko akora filme impano, barakorana filme yiswe Akotsi. Arizo filme ziko zira trendinga, ziriko zirabikora neza. Ari na zimwe mu mafilme ariko aramuha yamuhaye nino Sankey. Abantu mu Rwanda babwire yuko burya Sankey ntiva mu kirere. Sankey iva mu bikogwa. Kora cyane kugira ngo ushobore kuronka Sankey. Bakunzi ba Gifasi Media TV, twebwe nka Gifasi Media TV turakeje CEO wacu ariwe Abel Nduwayo, aho yaraye akwigiye Sankey canke 100 byaba mukurikirana. Nukuri turishimye cyane, umunezero mwinshi udasanzwe. Aho ubona neza yuko umusaza turi kumwe mu kwifatanya nawe umunezero. Ubona yuko ibintu bimeze neza cyane kabisa. Nuko rero bakunzi ba Gifasi Media TV n'abakunzi ba Gifasi Production mushishikare kudukurikirana rero kugira ngo tuze turabaha n'izindi update zigezweho. Aho ubona neza yuko ubu rero tugira tutangwe dukore kare. Gifasi Production ntabwo yari kwirakora rero ubu rero ntigira itangure gukora nyezina, kuko murabizi namwe mwese iyo umuntu yarose agashimwe kanaka, jewe menyereye yuko iyo umuntu arose kugashimwa ariho abatanguye rero gukora byanyavyo. Abona neza yuko bino 100 kabisa araryoshe kuraba kabisa. Ubona neza yuko umusaza yishimye kabisa, aryohewe cyane bati anje Imana ntayiteka wana. Nuko bakunzi ba Gifasi Media TV, ariyo nkuru tugomba kubashikiriza. Nkuru shashe arakorokereza amaguru hasi. Watarayimenya musimbire kuri YouTube mwandike ati Abel Nduwayo official, cyamubona ibyo byiza. Abataragira subscribe nawe bashishikaruye kuri subscribe kuri Abel Nduwayo official no ku ma platform yose ya Gifasi Media TV na Gifasi Productions. Urabona yuko ibintu biba bimeze neza cyane. Nuko byari ibyo, reka tubasezere tubipfuriza amahoro n'imigisha biva kuhoraho. Bishikare kubana namwe, twongera tubashimira cyane
ungene mushishikara kudushigikira, mushishikara gukora subscribe kuri GFAS Media TV, ungene mushishikara kudutera intege mutubwira tuti big up sana nuko wongere mushishikare kudutera intege nanone mutubwire aho bitari kubiragenda neza, wongere mutubwire ati hindura hano canke kora kano, kuko turahari ku bwanyu kugira ngo mutubwire icyo ugakwiriye gukora kugira ngo tubahereze produit mushaka. Nuko turabakunda cyane, mushishikare kubana natwe, mushishikare kubana natwe, turabakunda. Big up sana, ciao ciao.